bantu babona aya mafoto abantu bitavye Imana no kuvuga abantu bitavye Imana bariko baza South Africa bitabira Imana mu kayira. Ni inkuru y'umubabaro ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Nabaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho havugwa cane mu Burundi mu bice bitandukanye kandi mu bisata byinshi nkuko tubandanya tubikora nga kuri chaîne yacu. Ndabakengurukira cane ko mutwumviriza muri ahantu hatandukanye abadukurikira bari mu Burundi, bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku bindi byo ku migabane ya kure. Mwese kandi ndabakengurukira cyane ko tubandanya kubana imisi yose. Ni inkuru y'umubabaro rero idushikiye muri uyu mugoroba. Ni inkuru y'abasore b'abarundi 8 bariko baraja muri Afrika y'Epfo kurondera ubuzima, ariko 4 muri abo bose 8 bakaba batashoboye kubandanya urugendo, bakaba bapfiriye mu nzira. Amakuru avuga ko bari mu kantu kameze nk'icumba ku rumodoka rw'urutrake kugira bashobore kugenda. Bamaze gukora ingendo zitandukanye rero bava mu Burundi baja kurondera ubuzima mu bindi bihugu. Isengesho nuko batohura na polisi yo mu kindi gihugu, no muri ubwo buryo rero babashize muri ako kumba ari abasore 8. Muraza kumviriza ingene vyagenze, ndetse inkuru igezweho nuko abo 4 bapfuye baciye bajugunywa mu mashamba. Umushoferi rero yugaye atangira urugendo, ariko bamaze amasaha make bagenda kubera imodoka yariko iragenda. Akumba karugaye, ni benshi bapoperanije guhema biranka batangura kudodora, ariko shoferi ntiyavyumva kubera umuhindo. Ncizere ko atakibazo ageze aho yari yategekanije guhagarara kugira baveyo baruhuke banywe amazi n'ibindi. Hanyuma bace bakomeza, yaguye mu gahundwe yuguru yasanga ibiziga 4 n'abandi 4 bo bagihema. Abo bose rero nkuko twababwiye 8 bari muri ako kumba gatoye ku rumodoka rw'urutrake barimo. Bitavye Imana rero nabo mubona ku mafoto, wogira uwamenyamwo yogira ico ababwira bakamenya ko ivyabo vyarangiye. Bapfuye rero kwabaye kubata mwishamba, abandi barakomeza. Reka mwumvirize rero amajwi y'umuntu yoba yamenye ingene vyagenze. Sawa murakoze, nari mfatiwe gatoya ku bantu babona aya mafoto abantu bitavye Imana. No kuvuga abantu bitavye Imana bariko baza South Africa bitabira Imana mu kayira. Rero murashobora gukwiragiza mu yandi magurupe abe wabo bakababona kweri ntibizigire ko bakiriho. Mu ncamake bara abantu 8. Bara abantu 8 hapfuyemwo 4 barasigara. Ushobora kuvuga ati bapfuye gute? No kuvuga bari mwigari mwitrake, abamaze gufata ingendo murabibona murabizi. Anaho babashira murahazi, yari umushoferi yabasize hariya munsi y'itrake murahabona. Hanyuma rero baca babura ingene bahema kubera babaye benshi, abantu 8 nakumba ni gatoya cyane. Babuze ingene bahema, igari iko irafata urugendo itrake. Hanyuma baradodora barakoma induru, umushoferi ntiyabumva. Urabona ko aba ari umuhindo w'itrake, ndashobora kumva ari hariya hejuru. Umushoferi ageze kugera ahagarara asanga bitavye Imana. 4 bapfuye, bandi 4 bararokoka. Nuko kimeze, kandi abo amatwa dusumira baciye babata mu ntuzeye mu mashamba aho bari bageze, muca mubibona namwe. Rero twasaba mu kwiragiza amagurupe kugira ngo abi wabo ntibagire ngo abana babo baracariho. Ni inkuru rero y'umubabaro, murumviriza ayo majwi ingene vyoba vyagenze. Turihanganisha rero imiryango ndetse n'ababanyi baba abantu 4 baburiye ubuzima bwabo baja mu gihugu ca Afrika y'Epfo kurondera ubuzima. Wirungike kubande kugira ngo abo bantu bamenyekane ndetse imiryango yabo imenye ko batari kwisi.
Muyandi makuru havugwa cyane mu ntara ya Bubanza, wa mukenyezi yagirizwa kugira uruhara mwifatwa ku nguvu ryo baryagirwa umwana w'imyaka 4 ku gakobwa k'imyaka 6 bariko yidegemvya vy'agateganyo kuva mw'ijoro ryo kugwa 12 munyonyo mwaka 2022. Ubwo no kuvuga ko ari ku munsi w'ejo kwa gatandatu uheze. Uwo mukenyezi rero yarekuwe n'umushikiriza manza wa Repubulika parike Bubanza ari mwijoro ryo kuwa gatandatu igenekereza 12 munyonyo inyuma y'imisi 4 afunzwe. Umukenyezi ari we nyina wako kana k'imyaka 4 yagirijwe n'umukenyezi wako gakobwa k'imyaka 6 ko ako kana k'imyaka 4 kafashe ku nguvu myaka w'imyaka 6 kandi ko umukenyezi yabifisemwo uruhara. Matoza rero habajijwe utakoze icaha kandi hategerezwa kubazwa uwagikoze kubera ko muri iyo dosiye harimo expertise medicale zibiri zidasa. Imwe yemeza ko atagufata ku nguvu kwabaye kuri ako gakobwa, iyindi ikavyemeza. Iyo nkeke ica ituma wagirizwa icaha arekugwa nkuko bishikirizwa n'ubwo mushikiriza manza wa parike Bubanza. Ngo hoba rero hari ikindi cinyegeje inyuma y'iryo fungwa yo mukenyezi, nimba hari ico bapfa. Matoza ngo aracabandanya, kizwi nuko abo bakenyezi babiri waraye arikuwe n'uwamwitwariye bana. Niyo muyandi makuru mu ntara ya Kayanza nta kindi kiriko kivugwa uretse imirima y'inonwa n'abagizi ba nabi, bikaba bisa n'ivyabaye umugenzo ugayitse muri iyo ntara. Ku mutumba Kibaribari muri komine Gatara niho haheruka kuvugwa y'inonwa ry'umurimwa, bikaba vyarabaye ku munsi w'ejo kwa gatandatu w'itariki ya 12 munyonyo mu gatondo. Mwijoro buca rero ari ku wa 12 nyene harononwe uwundi murimo wo ku mutumba Rurambi. Vyabaye umugenzo ugayitse nkuko musitanteri wa komine Gatara Gakuyano Silvane abivuga, kandi kuzofatwa azohanwa vy'akaroro nkuko umuyobozi mw'iyo komine aheraheza avuga. Kuva ivyo bitanguye amaze kononwa imirima 7 y'ibiterwa bigwiriyemwo ibigori. Abantu 6 mu makomine ya Gatara na Muruta intara ya Kayanza amaze kononwa imirima itandukanye barafashwe kumvo uza amatohoza. Nayo muyandi makuru avugwa cane mu ndero, ishure rya Lycée Kirundo niryo kuri uyu wa 12 munyonyo mwaka 2022 ryari rishikiriwe na vya bikorwa vyo kwerekana ireresi ishingiye ku gitabo abakenyezi b'intwari bibagiwe canditswe na Christine Ntahe. Abanyeshure, abayobozi bishiramwe Croix Rouge Burundi bakorera mu Kirundo, abahurikiye mu ishiramwe ry'abakenyezi b'imboneza bariko barorera iyo reresi bose kugura ku nyigisho zubaka ziyirimwo. Umwe mu bayobozi b'iryo shure risanzwe ryiga ko abanyeshuri 395 yagize ati inyigisho zo gutsimbataza amahoro no kunywanisha ni kirumara muri iki gihe mu Burundi, usanga urwaruka rukeneye imboneza rwisunga. Yoreresi rero ikwiriye kwerekanwa ku bantu benshi bashoboka mu gihugu cose. Ayo mu ntara ya Muyinga, imvura yaguye muri komine Gashoho yononye amazu n'ibiterwa byinshi byononekaye, harimo inzu y'umutamakazi uwo nawe yakomeretse cyane akaba yaciye nyarukanwa kw'ivuriro ryaho muri komine Gashoho. Mirima y'ibigori, ibiharage, ibitoke n'ibindi biterwa byose biri ku mutumba Burenza muri zone Burambira byarononekaye na byone. Kabatesi Fozia musitanteri wa komine Gashoho agahamagarira abanyagihugu bose gufashanya mu kugarukira kubahuye n'izo ngorane. Dusubiye ko biriko bivugwa cane mu ntara ya Kirundo, umuntu umwe yaraye apfuye ubundi arakomereka bivuye ku gukubitwa n'inkuba. Umukenyezi w'imyaka 26 ritavye Imana akubiswe n'inkuba. Iryo sanganya rikaba ryabaye ku itariki ya 12 kwezi kwa 11 isaha 10:20 ari ku mutumba Kagege zone Mukerwa komine Busoni ntara ya Kirundo. Musitanteri w'iyo komine yemeza kandi ko n'ubundi w'imyaka 35 nawe yakubiswe n'inkuba, ariko wewe yajanwe kwa muganga akaba yarakomeretse. Uri wa 12 munyonyo inyuma ya saa 6 rero akavura kakaba kaguye mu bice bitandukanye by'intara ya Kirundo. Abanyagihugu bakaba biruhutsa kuko hari hagize imisi uruzuba rubarembeje.
Muyandi makuru rero mwomenya bimwe mu vyavugiwe mu kiyago categuwe n'urwaruka rw'abakorera bushaka mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina Maj Abubef Burundi bo mu kigo Abubef ku Civugo kumenya ibijanye n'ubuzima ndoragitsina no kwirinda inda zitifujwe carabaye ku wa gatanu ku wa 11 Munyonyo mwaka 2022 havuzwemo ko ivyifuzo vy'umubiri ku muntu tangura kumuboneka ko akiri muto. Inamahoro Mangi Jineza serukira urwo rwaruka muri Maje yamenyesheje ko kiyago categuwe mu ntumbero guhimbaza isabukuru igira 10 ryahariwe mwigeme w'umunyabaga. Muganga Audrine Kaneza akorera mu kigo Abubef avuga ko iyo umwigeme w'umunyabaga amenye kwikingira bimurinda ingaruka ziterwa no kwishora mu mibonano mpuzabitsina. Aragaruka kandi kuri bimwe mu bituma abigeme bakiri bato bishora mu mibonano mpuzabitsina ataragera, nko kudahabwa amakuru akwiriye ku bijanye n'ihindagurika ry'umubiri, kutamenya imico, ukwemera kw'amadini no kudakurikiranwa neza mu miryango yabo. Abavyeyi rero bakaba basabwa gukurikirana abana kuva bakiri bato, bakababwiza ukuri ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina, bakabaha amakuru akwiriye kugira ngo babakingire. Yasoze rero ku mpanuro agira ati uburyo bw'ikizungu bukoreshwa mu kwikingira inda zitifujwe nk'ibinini, tunyuzi, ishinge bukinga 100%, kwihangana nibwo buryo bwonyene bukinga umuntu 100%. Ese muravye ibihe turimo mu Burundi ubwahe buryo bwo kwikingira bworoha kugendera ko? Gererera ico uterera nk'iciyumviro muri comments. Ndabakengurukiye cyane banywanyi bashira amatsiko TV, nimuze gucikwa nandi makuru tuzoshikiriza ku munsi w'ejo. Ndabakengurukira cyane ko twabanye uyu munsi wose. Murakoze kandi muhezagirwe.